hapfuma haza amaso y'inyana amaso tukagira Miss Gwamenyo bien sûr bon ariko aujourd'hui twaje aho badutumiye yego hari conference ya Akejo stand up comedy rero twabonye mwicaye imbere yego nari mfise akabazo nshaka kubaza est-ce muri ko mukorana gute na Akejo aho kugeza kuri umwanya tumaze kuronka abajene bagera kuri 15 barenga 15 murambabarira bamaze kwiyandikisha kandi tukatubona ko nabandi benshi bakiriko bariyandikisha turafise itariki 12 turafise selection itariki 12 z'ukwezi kwa kane turafise guselecta muri abo bajene abazoshobora kuja muri demi finale na finale mbese na demi finale ikazoba itariki 25 z'ukwezi kwa kane finale nayo ikazoba itariki 17 ukwezi kwa gatanu bikazobera kuri Institut Français ariyo XSSF hama nkuko nabivuze le but c'était de détecter et promouvoir ces talents dans la catégorie de stand-up comedy kugira ngo dushobore kwerekana izo mpano murabona ngo ka mu Burundi turaramukije aho muri hose abari hano mu Burundi reka no kwisi yose abariko baradukurikirana biciye ku mbuga ngurukana bumenyi abariko baraturaba hirya n'ino kwisi turi n'iteka ryo kubaramutsa no kubaha ikaze kuri conference tugomba dukore kuri uno munsi udasanzwe aho tubona ku makamera yacu kumbonesha kuri zacu duko turakurikirana turabona umwe mu bakinyi ba Mareresi akongera akaba n'umukomedi akomeye cyane mu gihugu cyacu Burundi ariwe Ismail Gasore yadukoranije hano kugira ngo dushobore kuyaga byinshi bigiye bitandukanye ariko n'inyuma yiwe urabona yuko hari ikintu no kwita ni bash nini yanise ko Age of Stand Up Comedy aho uno munsi tugiye kumenya twese cyarimwe bega nibiki icadukoranije hano byinshi yaraza kubiyaga ko ariko reka ngene ndaca ku mayange kuri bimwe byashoboye kutuzana hano ndabibusa yuko ari Ejo Akejo Media iri kumwe na Ismail Gasore Babalao aho batuzaniye ikintu cyitwa stand up comedy search next stand up comedy search yes neza na neza ni kimwe mu bintu bigiye kubera hano mu gihugu cyacu Burundi kuzana impinduka eka no kuzana kandi kanovera kuri babakinyi ba Mareresi cyane babandi bakunda kugira stand up comedy cyane kuri bamwe bakina comedy bariko baradukurikirana uyu munsi rero turi hano kubera Ismail Gasore turaza kuyaga nawe turaza kumwakira agire ijambo ariko imbere ko twovyugurura neza na neza nari nashimye gusaba umumama yicaye iburyo bwa Ismail Gasore ashobore gusengera kino gikorwa gishobore kugenda neza cyane mu majambo abiri bizoba bimeze neza cyane sivyo none turaguha ikaze muje ushobore gusengera ibikorwa byacu mu majambo abiri gusa izina rya data n'iry'Imana rya mutima mweranda dawo mwiza turagushimiye cyane ko watushikanye ngaha turi bazima turagushimiye gose ku vyiza wamudukorera rero turaguhereje iki igikorwa ciza igikorwa tugiye gutanguza igikorwa kigiye gushigikira muri abo bose wahaye ingabirano y'ugutwenza rero dawe ubane natwe mu bikorwa byose tuza gukora amen ego cyane kubw'ivyo rero tutarinze kurandira bivanye n'akanya dufise eka n'ikirere ko kimeze twagomba rero duhe akaryo Ismail Gasore nyene urugo yadukoranije hano agerageze kugira introduction ashobore kugira icyo tubwiye kuvyerekeye icadukoranije hano ariko inyuma turabona yuko ari Akejo stand up comedy bega bimeze gute ni wa mwanya wa Ismail Gasore aho tumuhaye ikaze karibu sana Ismail Gasore assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ku batari abayisilamu Yesu ashimwe cyane amen dushimira Imana twese ko mudakoma amashiba ariko mezereza icambe na mbere kamanze ndabashimire kubona mwashoye kutwitaba turabizi ata media ibikorwa byacu nta na hamwe byo garagara ariko tuje kuri point nyamukuru yo dukorenje ngaha ariyo mubona ngaha yari maze n'imisi cya ku mbuga bukana bumenyi ariyo next stand up comedy search
Next stand up comedy search ni ikintu gishasha ngira murabibonye ngaha mu Burundi ko tuba igihe tutagira ikintu kimeze nk'iki like nka platform nk'iyi, ariko iki kintu reka mpere kuri organisation d'abord. Imbere yuko tutangura kuja midonido nkuko mubona ngaho imbere, ni jewe Ismail Gasore nkaba ndi mu chief judge muri iyi competition ya Next Stand Up Comedy Search. Nkuko mubona kamera iburyo ndi kumwe na Madame Aurore comedian Iget, afise amazina bana kuvuga Aurore, nimba yorora inka ntavyozi ariko sebo n'umukomedienne abenshi muramuzi, akaba ari nawe mu judge akurikira. Turafise wundi mu judge agira gatatu, abenshi muramuzi ariko ntiyashoboye kuboneka ngaha, kumbure byamugoye gato, peut-être que tuzombona mu bindi bikurikira. Ibubamfu bwanje ndafise Madame Tati, akaba ari secrétaire wa Kejo Media. Hariya turafise wundi yitwa Samuel, nawe nari muri staff ya Kejo Media. Kejo Media nkuko mubibona ngaha ni media, ikaba ari media, ikaba nishirahamwe rikomeye cyane riurikiyemo ibintu byinshi cyane nkuko mubibona hariya, aho ifise ikorera amafazi atandukanye. Turafise Kejo Media Festival, turafise Kejo Music, turafise Kejo Transportation, turafise Kejo Hotel, turafise Kejo Restaurant, turafise Kejo Transit House, turafise Kejo Films, eka n'ibindi bitaraza biracari mu ma projet navyo tuzobabwira. Donc iki kintu rero cyateguwe na Kejo Media, iri en collaboration na Ismail Gasore, kugira ngo dushobore kwerekana zijya mpano zinyegeje yaba mu makartier canke n'ahandi, zibura novuga platform, zibura ahantu zogaragaza impano zabo nabo kugira ngo bashobore kwamenya. Niho twazanye umugambi wo kuzanya ikintu cyitwa Next Stand Up Comedy, ariko imbere ko tugitangura duhere mu kintu cyitwa detection des talents muri categorie ya stand up comedy. Tuzana Kejo Stand Up Comedy Search. Urumva turacaye muri recherche yo kuronka abajene gwaruka rufisi iyo mpano, ariko utaronka ugaragaza iyo mpano yabo. Rero ihiganwa novuga ni competition ya Next Stand Up Comedy Search. Ukuntu iteguye rero, twahereye kuri inscription ku bajene, turondera abajene kuyandikisha. Urumva atabajene ntavyo twokora. Twarabonye yuko abajene benshi bari bafise impano ya stand up comedy, ariko bataronka uburyo bashobora kwigaragaza nabone kugira ngo babamenye canke bababone. Twaratanguye inscription ikazohera itariki 10 z'ukwezi kwa kane, aho kugeza kuri umwanya tumaze kuronka abajene bagera kuri 15 barenga 15 murambabarira bamaze kwiyandikisha, kandi tukatubona ko nabandi benshi bakiriko bariyandikisha. Turafise itariki 12, turafise selection itariki 12 z'ukwezi kwa kane, turafise guselecta muri abo bajene abazoshobora kuja muri demi finale na finale. Mbese na demi finale ikazoba itariki 25 z'ukwezi kwa kane, finale nayo ikazoba itariki 17 ukwezi kwa gatanu, bikazobera kuri Institut Français ariyo XSSF. Hama nkuko nabivuze, le but c'était de détecter et promouvoir ces talents dans la catégorie de stand-up comedy, kugira ngo dushobore kwerekana izo mpano. Murabona ngo ka mu Burundi tudafite ama platform ya comedy menshi nagwiriye, et pourtant abari abajene benshi cyane bafite impano mugabo bataronka aho bazerekanira. Muri organisation yacu rero turafise staff ya Kejo Media nkuko mwabibonye, tukaba dufise muri côté technique turafise abari chargé d'organisation, alors ils sont pas là. Turafise aba vidéographe abo bose muri ya Kejo Media, turafise aba photographe abo bose muri ya Kejo Media, nkuko naberetse aba membre du jury. Turafise Madame Iget n'ubundi muzobona hanyuma.
turafise abajejwe communication muri iki kintu ari nawe madame la secrétaire wacu ngaha n'abandi benshi cyane. Nibaze ko ntorandira mvuga byinshi, nibaza byose nabivuze. Nkaba ndabashimiye, murakoze cyane. Amashuri Gasore yego cyane, ni ikintu cyiza. Nizere yuko twese twumvise yuko hano ariko hararonderwa impano zikomakomeye, eka ni n'akaryo karyoshe kubona umuntu ashobora kuvuga ati ndiko ndarondera, ni muze mwigaragaze, nzocaguramwo kandi n'ubushimwe butegekanijwe buzotangwa cyane rwose. Amatwi ansumira kuko nagerageje gutereza akajisho hariya, mbona umufungo ukomeye cyane ku bantu bazoshobora gutsindira iryo higanwa, nubwo ntabyemereye kubivuga. Ariko niwo mwanya mwiza rero w'abamenyesha makuru kugira ikintu kimwe cyangwa ikibazo kimwe bibiri bashobora kubaza. Ariko imbere yuko dushika ku banyamakuru, twe twifuza kumva n'ijambo rivuye kwa Aurore, umukomedien, kuko bavuga ati n'abamama barashobora kugira ikintu babwiye abene igihugu maze bikagenda neza cyane. Tunarabye turi no mu kwezi kwa gatatu bahariwe abakenyezi. Karibu sana mama. Murakoze cyane. Icya mbere na mbere no gushimira Imana, icya kabiri ni ugushimira Akejo Media itanze akaryo ko abantu bumva ko bafise iyo mpano, abakomedien ahari, wa muntu yamari ko aratwenza muri eglise, wa muntu yamari ko aratwenza muri quartier, wa mukomedien wo muri famille, wa muntu wese yumva ko afise iyo mpano mugabo atazi aho yogaragariza iyo mpano yiwe, arahawe ikaze aze guhiganwa. Kandi nkahamagarira cyane abagore côté féminin, ego abigeme ko barafise ubwoba, barafise ngo nakazi k'abagabo, turahari natwe turagakora kandi tugakora neza. ego ego nico rero numva no hamagarira abantu, ni impano, ntihagire umuntu atinya, ni impano Imana yaduhaye, ni ikintu kidutandukanya n'abandi, kuko hari abantu bafise impano zo kuba ba mécanicien, hari abafise impano zo kuba basoda, hari abafise impano zo kugwanira igihugu, hari abafise impano zo gukora ibindi bintu. Umva rero wewe ufise iyo mpano y'ugutwenza, ubwo waratowe. Karibu rero uze werekane ivyawe, hama ushobore kuja muri ayo mahiganwa, ugire amahigwe yo gutsinda osi n'ibindi bizokurikira vya Akejo Media, kuko ndazi ko Akejo Media next end up bazogenda barafata mu mugongo abazoba baje muri ivyo bintu. Hama mumenye ko impano yo gutwenza itunga umuntu. Gasore muramubona, Babalawo, Big Boss, Chendoro ingurube bahungu ariko muri comedy. Ego cyane, reka tumushimire kuko yagerageje gusigura neza kandi yanashoboye guhimiriza kuba mama eka n'abigeme n'abakobwa surtout ati namwe ni museruke. Ni wa mwanya mwiza rero ku banyamakuru, namwe mugire ikintu mwubaza Ismael Gasore staff yiwe hano ko bafise ibintu byinshi cyane bivuye muri Akejo stand up comedy Stage, aho hari ibintu byinshi cyane birimo indani, harimo na Keza restaurant n'ibindi byinshi mugiye murumva. Ni wa mwanya rero b'abanyamakuru namwe kugira icyo mubaje. Sinzi twohera hehe mufise ikibazo. Ego reka duhere kuri mutama wacu duserukira kandi adukuriye twese turi hano, nubaha cyane rwose, bamwita Jean Patrick Mumuzi. Jean Patrick, murakoze cyane, aribunze. Ariko imbere ko twovyugurura neza na neza, nari nashimye gusaba umumama yicaye iburyo bwa Ismael Gasore ashobore gusengera kino gikorwa gishobore kugenda neza cyane mu majambo abiri, bisoba bimeze neza cyane, sivyo? None turaguha ikaze muje ushobore gusengera ibikorwa byacu mu majambo abiri gusa. Izina rya Data n'irya Mana n'irya Mutima Mweranda. Dawo mwiza, turagushimiye cyane ko watushikanye ngaha turi bazima, turagushimiye gose ku vyiza wamudukorera. Rero turaguhereje iki gikorwa ciza,
igikorwa tugiye gutanguza, igikorwa kigiye gushigikira muri abo bose wahaye ingabirano y'ugutwenza. Rero dawe ubane natwe mu bikorwa byose tuza gukora. Amen. Ego cyane kubw'ibyo rero tutarinze kurandira bivanye n'akanya dufise eka n'ikirere ko kimeze, twagomba rero duhe akaryo Ismael Gasore nyene urugo yadukoranije hano agerageze kugira introduction, ashobore kugira icyo tubwiye kuvyerekeye icyo dukoranije hano, ariko inyuma turabona yuko ari Akejo stand up comedy. Bega bimeze gute? Ni wa mwanya wa Ismael Gasore aho tumuha ikaze. Karibu sana Ismael Gasore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku batari abayisilamu Yesu ashimwe cyane. Amen. Dushimira Imana twese ko mudakoma amashiba ariko mezereza. Icambe na mbere kambanze ndabashimire kubona mwashoye kutwitaba. Turabizi ata media ibikorwa byacu nta na hamwe byo garagara, ariko tuje kuri point nyamukuru dukorenje ngaha ariyo mubona ngaha. Yari maze n'iminsi cya ku mbuga ngukana bumenyi ariyo Next Stand Up Comedy Search. Next Stand Up Comedy Search ni ikintu gishasha ngira murabibonye ngaha mu Burundi ko tutatubaza igihe tutagira ikintu kimeze nk'iki like nka platform nk'iyi, ariko iki kintu reka mpere kuri organisation d'abord. Imbere yuko tutangura kuja midonido nkuko mubona ngaho imbere, ni jewe Ismael Gasore nkaba mu chief judge muri competition ya Next Stand Up Comedy Search. Nkuko mubona reka mbere iburyo ndi kumwe na Madame Aurore comedian Iget, afise amazina bana kuvuga Aurore nimba yorora inka ntazozi ariko sebo n'umukomedienne abenshi muramuzi, akaba ari nawe mu judge akurikira. Turafise wundi mu judge agira gatatu abenshi muramuzi ariko ntiyashoboye kuboneka ngaha kumbure byamugoye gato, peut-être que tuzombona mu bindi bikurikira. Ibubamfu bwanje ndafise Madame Tati akaba ari secrétaire wa Kejo Media. Hariya turafise wundi yitwa Samuel nawe ari muri staff ya Kejo Media. Akejo Media nkuko mubibona ngaha ni media, ikaba ari media, ikaba nishirahamwe rikomeye cyane riurikiyemo ibintu byinshi cyane nkuko mubibona hariya, aho ifise ikorera amafazi atandukanye. Turafise Akejo Media first of all, turafise Akejo Music, turafise Akejo Transportation, turafise Akejo Hotel, turafise Akejo Restaurant, turafise Akejo Transit House, turafise Akejo Films, eka n'ibindi bitaraza biracari mu maproje navyo tuzobabwira. Donc iki kintu rero cyateguwe na Akejo Media, iri en collaboration na Ismael Gasore, kugira ngo dushobore kwerekana zijya mpano zinyegeje yaba mu makartier canke n'ahandi zibura novuga platform, zibura ahantu zogaragaza impano zabo nabo kugira ngo bashobore kubamenya. Niho twazanye umugambi wo kuzanya ikintu cyitwa Next Stand Up Comedy, ariko imbere ko tugitangura duhere mu kintu cyitwa detection des talents muri categorie ya stand up comedy. Tuzana Akejo Stand Up Comedy Search. Urumva turacaye muri recherche yo kuronka abajene rwaruka rufisi iyo mpano ariko utaronka ugaragaza iyo mpano yabo. Rero ihiganwa novuga ni competition ya Next Stand Up Comedy Search. Uko niteguye rero twahereye kuri inscription ku bajene, turondera abajene kuyandikisha. Urumva atabajene ntavyo twokora. Twarabonye yuko abajene benshi bari bafise impano ya stand up comedy ariko bataronka uburyo bashobora kwigaragaza nabone kugira ngo babamenye canke bababone. Twaratanguye inscription ikazohera itariki 10 z'ukwezi kwa kane, aho kugeza kuri umwanya tumaze kuronka abajene bagera kuri 15 barenga 15 murambabarira bamaze kwiyandikisha, kandi tukatubona ko nabandi benshi bakiriko bariyandikisha. Turafise itariki 12
turafise selection takicurazi ukwezi kwa kane turafise guselecta muri abo bajene abazoshobora kuja muri demi finale na finale mbese na demi finale ikazoba itariki 25 ukwezi kwa kane finale nayo ikazoba itariki 17 ukwezi kwa gatanu bikazobera kuri Institut Français ariyo XSSF hama nkuko nabivuze le but c'était de détecter et promouvoir ces talents dans la catégorie de stand-up comedy kugira ngo dushobore kwerekana izo mpano murabona ngo mu Burundi tudafite ama platform ya comedy menshi nagwiriye et pourtant abari abajene benshi cyane bafite impano mugabo bataronka aho bazerekanira muri organisation yacu rero turafise staff ya Kejo Media nkuko mwabibonye tukaba dufise muri côté technique turafise abari chargé d'organisation alors ils sont pas là turafise aba vidéographe abo bose ra muri Kejo Media turafise aba photographe abo bose ra muri Kejo Media nkuko naberetse aba membre du jury turafise madame Igette n'ubundi muzobona hanyuma turafise abajejwe communication muri iki gintu ari nawe madame la secrétaire wacu ngaha n'abandi benshi cyane nibaze ko ntorandira mvuga byinshi nibaza byose nabivuze nkaba ndabashimiye murakoze cyane amashuri gasore yego cyane ni ikintu cyiza izere yuko twumvise yuko hano ariko hararonderwa impano zikomakomeye eka ni n'akaryo karyoshe kubona umuntu ashobora kuvuga ati ndiko ndarondera ni muze mwigaragaze nzocaguramwo kandi n'ubushimwe butegekanijwe uzotangwa cyane gose amatwi ansumira kuko nagerageje gutereza akajisho hariya mbona umufungo ukomeye cyane ku bantu bazoshobora gutsindira iryo higanwa nubwo ntavyemereye kubivuga ariko ni wo mwanya mwiza rero wabamenyesha makuru kugira ikintu kimwe canke ikibazo kimwe bibiri bashobora kubaza ariko imbere yuko dushika kubonye makuru twe twifuza kumva n'ijambo rivuye kwa Aurore umukomedien kuko bavuga ati n'aba mama barashobora kugira ikintu babwiye abene gihugu maze bikagenda neza cyane tunaravye turi no mu kwezi kwa gatatu bari abakenyezi karibu sana mama murakoze cyane icambere na mbere no gushimira Imana ica kabiri no gushimira Kejo Media itanze akaryo ko abantu bumva ko bafise iyo mpano abakomedien ahari wa muntu yamari ko aratwenza muri église wa muntu yamari ko aratwenza muri quartier wa mu comedien wa muri famille wa muntu wese yumva ko afise iyo mpano mugabo atazi aho yogaragariza iyo mpano yiwe arahawe ikaze aze guhiganwa kandi nkahamagarira cyane abagore côté féminin ego abigeme ko barafise ubwoba barafise ngo nakazi k'abagabo turahari natwe turagakora kandi tugakora neza ego ego nico rero numva no hamagarira abantu ni impano ntiyagira umuntu atinya ni impano Imana yaduhaye ni ikintu kidutandukanya n'abandi kuko hari abantu bafise impano zo kuba ba mécanicien hari abafise impano zo kuba basoda hari abafise impano zo kugwanira igihugu hari abafise impano zo gukora ibindi bintu umva rero wewe ufise iyo mpano y'ugutwenza ubwo waratowe karibu rero uze werekane ivyawe hama ushobore kuja muri ayo mahiganwa ugire amahigwe y'ugutsinda osi n'ibindi bizokurikira vya Kejo Media kuko ndazi ko Kejo Media next end up bazogenda barafata mu mugongo abazoba baje muri ivyo bintu hama mumenye ko impano yo gutwenza itunga umuntu gasore muramubona babalawo big boss chendoro ingurube bahungu ariko muri comedy yego cyane reka tumushimire kuko yagerageza gusigura neza kandi yanashoboye guhimiriza kuba mama eka n'abigeme n'abakobwa surtout ati namwe ni museruke
ni wa mwanya mwiza rero ku banyamakuru namwe mubwire ikintu mwobaza Ismael Gasore staff yiwe hano ko bafise ibintu byinshi cyane bivuye muri Kejo stand up comedy stage aho hari ibintu byinshi cyane birimo indani harimo na Keza restaurant n'ibindi byinshi mugiye murumva ni wa mwanya rero abanyamakuru namwe kuri icyo mubaje sinzi twohera hehe mufise ikibazo ego reka duhere kuri mutama wacu duserukira kandi hadukuriye twese turi hano nubaha cyane rwose bamwita Jean Patrick umuzi Jean Patrick murakoze cyane karibuze RFM RFM urakoze cyane Kivodo yavuze ati ikintu cya mbere mwaye kubanza mukandikira amaletre ibinyamakuru bigenzi byanyu icyo turagisaba imbabazi parce que umwanya wari watujyanye ariko murakoze cyane icya kabiri ati iyi ni edition ya mbere Egome ati mbega muzogira edition ya kabiri ni ya gatatu exactement en fait le but nkuko nakivuze intumbero y'iki kintu ni ugucrea platform izo akanya abajene bafite impano ya stand up comedy ni nkuko novuga par exemple urabona ama platform bindi bihugu bibanye ngaha par exemple muri Kenya hariho Churchill Show, Tanzania hariho Chekatu, hariho Watubaki n'ahandi tumaze kuja tubaje kwibona donc l'objectif ni kuzana platform izoha umwanya abajene bakerekana impano zabo nko mu bindi bihugu. Egome edition zizokwamaho buri mwaka si ya kabiri ya gatatu gusa zizoshika no kuri edition y'ijana imana bidufashije. Hama ikindi wavuze ati mbega turabizi ko no hagati mu gihugu hari impano nkizi exactement ivyo nivyo ariko kubera ko ari edition ya mbere kandi murabizi turacari ukuboko kumwe dushobora kuyaga ngo twimara uburyo bunyene ariko twahereye Bujumbura kuko ariho tuba ariho dushoboye ariko turafise umugambi yuko edition ya mbere nitwayikora imana ikadufasha edition ya kabiri izoba ari igihugu cyose que ce soit la campagne partout mu gihugu cyose tuzosanga kuko izi mpano ziri ahantu hose kandi zirabuze ama aid ama support nibaze ko navyishuye byose ari igihe yego igihe nanakivuze yuko turafise selection muri abajene bose zo twarose turafise selection izoba itariki 12 z'ukwezi kwa kane tukaba dufise demi finale izoba itariki 25 z'ukwezi kwa kane kuri CCF tukaba dufise na finale izoba itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu kuri CCF nyene atagihindutse. Okay nakomasale Panic umunyamakuru yashoye gushinga ikinyamakuru ciwe akita African TV kiriko kibikora neza cyane muri kino gihe aho ajugumiza ibindi binyamakuru. Panic urahawe ikaze. Murakoze Panic uko bivuze hama ikodo narifise kuri Gasore wenyene ashobora urakoze cyane Panic African TV uvuze ati mbega ngo iyi idée yatanguye ryari en fait umukreateur wa Kejo Media ariwe big manager wacu yarampamagaye arambwira ati Gasore ndafise idée nashaka gupropose yuko twokora ese tuni idée yavuga ati inye ndakide kwikora arambwira ati Gasore wowe ubona twekora gute nabwira ati manager nanje iyi idée ndayifise kuva nkiri ku ishuri urumva nari mbuze umuntu twofatanya kugira ngo tuje kwigaragaza twishira habona et puis turavyandika turicara turandika projet turayiga ko mu nyuma turavuga twishira en action niko twatanguye kandi aho mubona ni twebwe gusa ngaha ariko ngira ko no kuri question mvuga ati kujya kuntu ati umuntu ashigikiwe ari giye bishika ngo akabura inguvu ego promema ndabivugire ngaho mu media gushika kuri umunota nta sponsor nimwe turaronka ariko ndavuga yuko duhere kuri sponsor ya mbere dukeneye cyane ni kuri nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi umuvyeyi wa twese ni nawe mereye ko ndambye ati se Barundi
ugwaruka turiko turita bakamo waduteye turagusavye udushigikire muri umugambi natwe sho create ibi bintu kugira ngo ugwaruka nabwo usho kwiteza imbere mu mpano zabo. Hama kujya wavuze turakeneye amasponsoro, turakeneye abantu baza kudushigikira. Narijariye edition ya mbere biragoye cyane kwikora n'uri wenyene, turahamagaye n'abantu bashaka kwifatikanya natwe. Peut-être ko bashaka kuvisita ama page yacu bakaraba ama numero yacu, abifuza gukorana natwe turabaha ikaze. Murakoze cyane. Ego, ikindi kibazo reka dusimbire kuri Magic Channel ku munyamakuru yitwa Muganwa Kenz, umwe mu journaliste barebare kurusha abandi dufise kuri YouTube. Urahawe ikaze Muganwa. Muganwa Kenz kuri Magic isigazo bibiri cyambere nzakutegeza ikasore kumikita kwa cerekeye kuko mwavuze ko murategura rino biganiro. Zimwe mu mahiganwa tumaze kubona akenshi akunze kuba imyidogo ko itegurwa ryabo canke kuzana abahinga nararibonye muri uwo mwuga kugira bashobore gukora amatora ameze neza. Ikindi mukunze kuvuga muri ikihe kintu gishasha mwamuzanye ntabwo akenshi stand-up comedy kugira ngo ya myidogo uko kunudora twumbati na babandi bategerezwa gushigikirwa ntibaze babure gushigikirwa. Icyo bibazo cyane amahari aho yari karavuga ati bimwe bintu baratumira cyane abigeme, ariko kuba twashoboye kubona mbega kubera iki bitashoboye gushika bose mu bandi ahanini bikobereye kuba hariho gutegekanya kuba aboshobora kwiyandikisha ahubwo mu ngingo yo hagati mu gihugu muzobakira zifashe gutya. Murakoze cyane mu journaliste muremure muri bose. Avuze ati ngo harakunze kuba amahiganwa ngo organisation ukuntu babiteguye. Wavuze kuvyerekeye amanyanga abamwo canke iki? Jewe nagira mvuge kuri ikintu cha stand up comedy search. Iri higanwa iratandukanye n'andi mahiganwa, kuko umbwiye ngo hobamwe amanyanga umuntu atatwingeje abantu kurusha abandi bien organisé, kandi urabona ko twashizemo n'abajiri abajaji babizi nka Madame Oro n'undi mujiri muzobona vuba. Nta manyanga zobamwe cyangwa hamwe mu utuntu tw'utudumbi no, twe turi ku murongo kandi twizere yuko tuzoronka n'amatara abizi ashoboye. Murakoze cyane. Ikindi kibazo cyari cha Madame Igete. Mara neza mu journaliste muremure, sinzi kusumba abandi bose muganzo kwereka abagusumba. Ico kibazo wajije yuko duhimirije abantu nkuko president du jury yabivuze Gasore, ikintu catangwe cahereye ahi Bujumbura kiracatangura, ariko je nibaza n'umuntu avuye n'uzova muri Amerika kizana muri tuzomwakira, bisigura ngo akumva ko kamo kari kuri réseaux sociaux, akumva kamo akaza tuzomwakira. Ariko donc twe twaratanze adresse yaho bizobera. Ego nta muntu numwe yimiriwe, gusa iki gikorwa nticaduze ruguru, mugabo aho bari hose mu mihingo yose barahamagawe vraiment. Ntihagira umuntu numwe azokwirimita. Nuri muri Oscar afata indege aze kwerekana impano yiwe nta problème. Ego cyane Fulgence Mika mu blogueur yavuze ati mbega ngo ubushimwe buteguye gute? Nkuko mwashe kubibona ku mbuga nyinshi twarateguye yuko uwa mbere azotahukana amafaranga angana n'imiliyoni 2 z'amarundi, ugira kabiri azotahana amafaranga angana n'umiliyoni w'amarundi, ugira gatatu azotahana ibihumbi 500 by'amafaranga y'amarundi, ugira kane azotahana ibihumbi 300 by'amafaranga y'amarundi, ugira gatanu azotahana ibihumbi 200 by'amafaranga y'amarundi. Urumva twashatse kwerekana support kote zose, kandi kugira babwiye abo bajene kuri question wavuze igira kabiri ati mbega abo bazoba barenganye kesa swa muri finale ngo bazuca bicara canke ngo bizogenda gute? Nico navuze objectif principal yo gukora iki kintu kugira mwabonye ni next stand up comedy search
mu nyuma tugihejeje tuja dukora ikintu citwa next stand up comedy niyo hangiro ryacu tukeneye gushikako. Urumva yuko natwe dukeneye kucreate platform nko mu bindi bihugu nka bijya navuze. Hamango mbega aho muramaze kudodora turiko turadodora turarindiriye batwishure. Ariko nkuko bivuze ati mbega batahura izo mpano zanyu. Murabizi abarundi ngene bameze ngene tumezera ko hari ababitahura n'abatabitahura. Hariho nk'umuntu ushira ico kintu akubwira ati mbega ico kintu ho bagikora gute bimeze gute. Hari n'ukubwira ati ivyo ni vy'abavoyu tusa. Ariko reka dutera kama abarundi nibuguruke mu mitwe yabo buguruke. Tumere nk'abandi tuzotera imbere gute muri izi mpano zacu mutadushigikiye mwebwe abarundi bagenzi bacu bene wacu turakeneye mudushigikire mu support mu sponsoring kugira ngo natwe dushobore gukora igikorwa gishike kure tuza muri impano z'abarundi zinyegeje. Murakoze cyane. Ego cyane reka tubashimire cyane umwanya reka ducungura umwanya ariko hanini ni nk'ibi President Ismael yishuye wambajije ko abakenyezi abagore abakobwa ni bake. Ego cyane ni bake kandi murabizi gituma ari bake ni gikorwa deja n'abahungu bakibatera amabuye natwebwe nuko nyene ni gikorwa kitumvikana. Ariko jewe uko mbona ibikorwa vyacu uko mwebwe nkuko mwaje kudushigikira uko muzoguma mudushigikira uko natwe tuzokwishigikira kuko igikorwa nyamukuru nitwe tugikora niho tuzobera example nziza abandi bazoza kuko abarundi murabizi babanza ngo reka turindire turabe ngo iyo bimugeze uravyumva nibabona yatanguye kurira indege nibabona ibintu bitanguye kuguruka imiryango yuguruka n'urafise ya mpano nawe nyene azoseruka kuko azobona ati ca kintu kirahita. Ariko ubu turacirondera ariko je ndashima je ndi umuntu akunda gushima turashima aho bigeze kubona niki kintu kiriko kirategurwa ni vyiza cyane. Hazoza nibindi aba manager ni benshi bazoza badutore ati dutegura ikindi kintu ama festival bibe vyiza cyane. Ego ibintu bizobatera intege plus bazobona ibintu biguma bitoka niko bazobikunda. Turahamagaye n'abakenyezi kubijamo yandikishe ku bwinshi namwe murafise place yanyu namwe bazoza. Ego merci beaucoup yishe neza cyane yishe neza amazi yazindutse ageze kure. Reka twashimire mwese muri hano ariko imbere ego cyane reka nshobore kwakira umwe mu bakobwa beza cyane bari hariya ya Akejo stand up comedy ariko no muri Akejo media niyaje kari gusana in minutes murakoze ku mijambo tugira amahoro kandi cyambere nk'uwa serukira Akejo media turabashimiye cyane hajya uteye akamu ukabona abantu bakwitavye ni ibintu byo gushima ntiwe bifata minenegwe turabashimiye cyane turabashimiye gose twebwe nka Akejo media icivugo dufise ni kinini cyane nitwiyumvira ko nitwebwe twenyine abakozi ba Akejo media canke twebwe ba mambwe ba Akejo media turiyumvira no ku Burundi twese nayo mpamvu uboni no comedy twayiteguye iyi competition twayiteguye kugira ngo impano z'abana b'igihugu zishoboye kugaragaza. Murabona yuko ngamugerageje kuraba nta abantu abanyempano bariho kumba ariko ntibarigaragaza cyane. None natwe nka Akejo media twiyumviriye ati vyogenda gute tubigenze gute ni nko kukure twaciye twegera tugakorana na gasore hano mubona kugira ngo ico gikorwa kigende neza. Rero ukumwaje kudushigikira turabasavye mubandanye ku ma platform yanyu mugerageze guhimiza n'abandi baze kwiyandikisha kumbure ntihagire uwumva yitinye canke yisuzuguye. Mwese munashoboye twese turashoboye nta muhungu nta mukobwa twavuze kanatsinda nta n'imyaka mwabonye twegizije muri Akejo media nico gituma ata muntu umwe yo kwitinya kuza. Bon ata byinshi ndagije ngaho murakoze. Ego cyane reka twakira uwundi ashobora kuturangiriza azakubara musa gusa turamuhaye ikaze ngahanye nyakubahwa agejwe ibigega satwagiya. Ego reka tubashimire gose
mwese mwashoboye kwitaba mugashika hano mani bahezagire cyane ego bigaragara yuko neza Akejo Media hamwe n'ibyo ishikiriza datamba yirorera ego nkuko biri byinshi byavuzwe mwavyumvise ni kesi yo kubashimira ariko kandi twongera dutera akamu ku bantu bose baba bakoresha izi mbuga ngurukana bumenyi aho Akejo Media igaragaza ibikorwa byaho ni kuri YouTube channel ni Akejo Media ugiye kuri TikTok ni Akejo Media Facebook page ni Akejo Media aho se uhaciye ibikorwa bya Akejo Media bigaragarira kuri zo platform zose no kuvuga icivugo ni Akejo Media ni Akejo keza kuri bose na niyo mpamvu ivyo dukora byose tutaraba kuri kote imwe no kuvuga ivyo dutegura byose tuba tubitegura ku bantu bose muri rusangi abagaragaza impano zabo nkuko mubibona nk'iri higanwa rihari ego aho hanyuma Akejo Media yatanguye nka Akejo Foundation ibikorwa byayo byagaragaza nyene bishikira abantu bifasha imfuvyi abafakazi batishoboye ibintu nk'ivyo ariko mu nyuma yaho Akejo Media Akejo Foundation ibona ntibikwiye idatereka havuke Akejo Media Akejo Media maze kuvuka ikora ibintu byinshi cyane ndetse ugiye ukurikirana izo platform zose Akejo Media ikorerako urabibona neza cyane na niyo mpamvu rero rino higanwa ryateguwe mu mvo izuko bajya bose bafise impano bipfuza kumenyekana bipfuza kugera kure nk'abandi byoborohera biciye kuri Akejo Media ni mu ncamake n'ivyo twovuga turangiza tubashimira cyane gose murakoze cyane Ego cyane reka rero ikintu nobasaba Medinete Sonilin Carlene Alou comme d'habitude Miss Moseri Gwamenye Msumeno Masenyana aujourd'hui ndi kumwe na Gasore bacwanyita Mademoiselle Gasore bon deka uyu munsi kwanza tumwakire imbere yuko kwanza mubwi ibindi byose murakoze cyane Madame Alou Gwamenyo Musumeno izina n'iryo muntu bari Masenyana norobona atari ibyo nivyo sha urakabelle ego sha merci bijya bavuga sivyo yuko ndi mubi ninde yakubeshe siko bara bavuga none wowe ngiye nuzo wa Miss Burundi uramurusha ubwisa weye niyo mpamvu bahora bavuga yuko Jones wa Miss Burundi hari aga TV nabonye bavuze ngo Miss ngo uyu muntu ngo yagiye muri Miss Burundi vraiment yarakwiye ngo yahapfuma haza amaso y'inyana tukagira Miss Gwamenyo bien sûr bon ariko aujourd'hui twaje aho badutumiye hari conference ya Akejo stand up comedy rero twabonye mwicaye imbere nari mfise akabazo nshaka kubaza est-ce muri ko mukorana gute na Akejo ne novuga yuko ari novuga yuko ari nuze ya ninye n'igikogwa en soi niwe mu visionnaire w'iki gikogwa donc twarazanye amayide Akejo izana les moyens turicara turakiganirako turagitangura turabona ko naho tukigejeje murabona ko bitoroshe donc nuko dukorana ni nk'umuvyeyi n'umwana mfese est-ce que shaka kwaza kabaza kamwe est-ce que wewe na Akejo mwasinyiraniye contrat canke uyirimwe mu bayitanguje à part yo kuba mu bayitanguje turafite na contrat exactement kuko ikintu cyose gikorwa ande de contrat ego ni ikintu kitari ntabonye amafoto ega si ibintu byose twerekana ushaka reka amafoto ukora sinye contrat hari abantu baca baza pardon urumva ndabishize ko ngo nasinye contrat naka hari abantu baca baza kundondera bakanyica ngo asore rusama miliyoni kumbe nani ibihumbi senkani fise biragoye shaka soro usa n'umuntu adafite ibihumbi 50 wewe kare hama nabonye ko ibintu ngo Akejo Media Akejo Media Akejo Music Akejo Restaurant Transportation Akejo Transit House Akejo Hotel Akejo Movies Akejo Film tout ça dit chan ari bitashaka nga
est-ce que contrat yanyu tuko tumenyereye yuko amakontra kenshi basinyiranira n'abantu amakontra akacarangira mu gihe gito cyane we bimeze gute na Akejo oya twe dufise contrat à long terme ego en plus ni partenariat dufitanye ni partnership ya entre moi et Akejo Media urumva ni ibintu bizobandanya mbega nturi muri babandi bazoshuha mu misi ya mbere babiposte mu misi irikira sa nigabanutse ucureka guposta oya umva uvuze ngo ntuzomera nka babandi jewe sindi wa hundi éviter les autres moi je suis Gasore ndi jewe nyine urumva sinzomera nk'abandi nzomera nka jewe nyine nta birebire narishaka kubaza ariko merci beaucoup kureka ndagushimira gose kandi wakoze kudutumira nawe urakoze cyane ndagufana kandi ndagiye kubona turangije iganiro utankubise merci So guys, uyu munsi twari muri conference de presse ya Akejo stand comedy ariko irarangiye kandi twaryohewe cyane badufashe neza see you